Ndasubiye kuba ramutse ndabahe nikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance n'isango ry'amakuru mu Kirundi turi kwiregerezo rya 18 ukwezi kwa 12 y'incamake igize ano makuru. Ngo ntivyumvikana ingene Burundi n'igihugu ca Kenya na Karorero ngo botanga amafaranga amwe baterereye umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko mu gihe ivyo bihugu bitari ku rugero rumwe mu bijanye n'ubutunzi. Mu vya politike naho umunywanyi w'umugambwe CNL yagandaguwe nabo badasanga ivyimviro vya politike yarashinguwe kuri uyu wa kabiri akaba yagandaguwe nabo badasanga ivyimviro abarongoye umugambwe CNL bakaba basaba ubutungane kubabo badasiba kugandagurwa. Mu gihugu ca Sudani naho Riek Machar yasanzwe arongoye umugwi w'abarobere hamwe na Salva Kiir arongoye ico gihugu ca Sudani bakaba bariko baraganira naho hariho ivyo batarahuriza ko ari kugushaka ko kuganira ko kurahari mu kanya nidonido. Ndasubiye kubaramutsa turi ku munsi ugira 58 bamenyesha amakuru bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bafunzwe Kamikazi Christine Ndirubusanye Simpoze Ziterance Harerimana Egide bakabahagaritse kerezo rya 2022 mu kwezi kw'icumi uyu mwaka igihe bari bagiye musigati hariko harabera intambara hagati y'igisirikare ca leta hamwe n'abari bateye igihugu indwi imwe inyuma isentare nkuru ya Bubanza ikaba yabagirije guhungabanya umutekano w'igihugu n'ubu bakaba bagifungiwe muri sentare nkuru ya Bubanza. Turabandanya n'amakuru ntaho ndabasigiye Desire umunywanyi w'umugambwe CNL yoba yagandaguwe nabo badazangiye ivyumviro vya politike gira uko ushaka Nestor ajejwe imigenderanire mu mugambwe CNL aramenyesha ko uwo muhisi yazize imigambi n'imigabo myiza yarafitiye uwo mugambwe gira uko ushaka Nestor arasaba ubutegetsi kurondera abakoze ubwo bwicanyi bagahanwa n'amategeko akaba yabivuze mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kabiri mu gihe hariko arashinguranwa iteka uwo muhisi wo mu mugambwe CNL. Uyu nyakwigendera yari yariyemeje kugendera ibanga n'ijambo, yari yariyemeje kutarya umunwa, yari yariyemeje kurondera yuko mu Burundi hotsinda ijambo agasezererwa ingimba. Ni naco cyatumye bamugandagura abadashaka ku Burundi bwoba mu mahoro n'umutekano, abadashaka ku Burundi bwogira ijunja mu makungu, abadashaka ku Burundi bwo kogorora bukava mu njyane za misi yose, mu bwicanyi, mu bukene, mwikumirwa n'ayandi mabi atandukanye mutayobewe. Ico nico cyatumye izo nkozi z'ikibi zimugandagura. Abo bamugandaguye bitwaje ukutihanganirana, bitwaje yuko batari basangiye ivyiyumviro bimwe vya politiki, bitwaje yuko bafise ubwoba bariko barasha coba kukutagira imigabo n'imigambi irashe yo kubaka kino gihugu. Abo rero turabasavye nibasubize hasi, nibasubize inkota mu bwubati, kuko kugandagura bene Burundi siko kubaka kino gihugu. Turasavye bene kugandagura uyu muhisi nyakwigendera Desire barondegwe bafatwe ubutungane bubakubita intahe mu gahanga. Mu makuru ajanye n'agateka kazi na muntu bamwe mu bacitse ku icumu ku magenekerezo ya 11 na 12 Kigarama mu mwaka wa 2015 barabandanya kuvuga ivyabashikiye muri ico gihe. Uyu munsi wo two kwita Jumeko avuga ko ugwaruka rw'imbonera kure arigo gwamuhagaritse rukorana nabe mu biro vy'iperereza bakamugirira nabi. Kurikira uyo munyagihugu. Hari habaye ibitero vy'amakambi i Bujumbura hari tariki 11 zo ku 12 muri 2015 ku mupaka wo ku Kanyaru ndiko ndaraba ingene njabuka niho haje akagwe k'abantu barenga 8 bambaye civile barampagarika bambaza ngo njahe ngo mvuye he ndababwira hanyuma
ngo ya ngo uri kuratubesha ngo uri mu batutsi ngo bavuye gutera amakambi ngo Bujumbura ngo birabananiye ngo ubu rero ngo muri ko muhungira mu Rwanda mu batutsi biwanyu. Ndavuga ati je nta kintu niyagiriza nta na kimwe, n'abapolisi bari bahari baraza baravuga umuntu n'umwere ni mu mureke murabona ko ari n'umuganga neke. Baca banyurije imodoka ndahasanga n'ubundi mu buhungu narinzi batujana mu gasho ka komine Mparamirundi. Aho muri ako gasho bakidushikana mu gasho ka komine baradukubise batubaza tivuga abandi mwakorana mwagiye muri manifestation hanyuma mutegura gutera amakambi tinaye birabananiye. Tumaze amasaha 3 baca baraduhaza iyo modoka iratujana mu Kayanza. Tuhasanga ubutwara documentation yitwa Elifads, nabo nyene ikintu bahera ko babaza ati ubwoko bwawe n'ubuhe. Mu gitondo izo mbonera kure zadufashe zamaziza misi yose mu gitondo kutukubita. Ku mugoroba naho ubutwara iperereza n'ubutwara umugambwe SNDD mu ntara n'ubutwara igipolisi misi yose ku mugoroba nka saa moya baca baza gutora abantu muri ivyo vyumba twarimwe muri documentation. Bama batwara abantu bagiye kwica. Muri documentation mu Kayanza maze y'imisi 4 baciye bantwara muri Bujumbura. Muri documentation nahamaze imisi 20. Tuvuye muri documentation tuja muri parke baca badutwara mu mpimba. Wa kane nkoroka yaciye agaruka kuntora mu ntuze mu mpimba. Harabaye abantabariza barabati wa muntu yaza twarungika mu mpimba ryaye nkoroka agiye kumunyuruza. Biciye muri grâce présidentielle barandekura. Ego bandekuye niho naciye nsubira guhunga. Uyacitse kwicumu arongera akavuga ko atabutungane yizeye buzoshobora kurengutsa abo bose bakoze amabi mu Burundi n'ubunyene kurikira. Ubutungane biragoye kwemeza yuko hari ubutungane buzokora kuko ni ibintu bimaze igihe kinini ibintu byo mu Burundi. Uravye ibintu byabaye kuva u Burundi bwikukira abantu bicwa abantu kuva za 72 kuduga gushika za 88 negana marangara 93 twahaburiye n'abavyeyi nabo tuvukana atabutungane bwigeze buboneka. Uno munsi niho twaza kwiyumvira yuko ubutungane buzoza. Ngira bazogira nka kwa kundi bagiriye Arusha habe ikigongo c'ikivunga bababariranire. Mu Burundi umenga nakamenyero nta butungane niteze ntabwo mbona kabisa. Ngo abahoze ku rugamba bategerezwa kugira itegeko ryabo ribagenga. Ivyo bisabwa n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yariko yishura ku bibazo by'abashingamateka n'abakenguzamateka, akaba yatanguye gusigura abitirwa abahoze ku rugamba abaribo. Nibaza ko definition ya ancien combattant nibaza ko umuntu wese yaciye mu bigwi y'intwaramiheto igipolisi imigwi yahora igwana aho kera abo bose bitwa les anciens combattants. Ico kibazo kimaze kubazwa kenshi kandi tumaze kuronka kaje kwishishura kenshi. Twabonye amategeko bazanye mu nama shikiranganje, amategeko araba intwazangabo ibisongereza imbere n'abasirikare. Nkuko mwabivuze tugiye gusaba yuko naho nyene hashigwa itegeko biraba les anciens combattants kugira nabo nyene bagire itegeko ribagenga atangorana. Turabandanya n'aya makuru mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ngo haribonekeza akarenganyo kubijanye n'intererano zitangwa n'ibihugu bigize uwo muryango. Ivyo bikaba vyavuzwe na Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka kuri uyu wa kabiri, aho hari haramutse haba inama y'abashingamateka. Pascal Nyabenda akavuga ko bitumvikana ko Uburundi butanga intererano ingana n'intererano itangwa n'igihugu ca Kenya kandi ari bihugu bidasangije bitafise uburyo mu by'ubutunzi bungana. Pascal Nyabenda: mu bisanzwe kubera ko twinjiye muri communauté mu nyuma hariho ibintu bidatomoye neza birimwo icamakota kirimwo. Mugabo jewe narabajije bagenzanje barongoye amanama nshingamateka n'amateka ndavuga nti Jesse ishobora gutahura ukuntu ku ntererano dutanga muri EAC
Uburundi bushobora gutanga amafaranga amwe na Kenya. Ibyo bintu sishobora kubitahura jewe kuko nitunganya uburyo, nitunganya aho dukura. Bavuga yuko umengo hatangwa miliyoni 8 z'amadolari ku mwaka. None Kenya nimba itanze miliyoni 8 z'amadolari, Uburundi bugatanga miliyoni 8 z'amadolari. Ubwo murumva koko aho harimwo ubutungane ntibikunda kubera ko itunganya. Ari naco gituma bari bakwiye kuraba ibijanye n'ingene dutanga mugabo ibyo byose bihagaze kuri traité, bihagaze kuri amasezerano atarasubirwamwo. Nibaza ni traité niyasubirwamwo ibintu byinshi bizosubirwamwo kuko bace bansigurira bambwira bati twashatse gutanga amwe kugira ngo tuzogire uburenganzira bumwe, ukuvuga avantage zimwe. None twovuga ngo turanganya gute kandi usanga n'abakozi bakora arabagande arabakenya arabatanzania mugabo ugasanga abarundi ntabariyo. Ikibazo nibaza yuko ejo canke hirya y'ejo hakwiye kuba koko inama kugira ngo iyi traité yagizwe hari ibihugu bitatu gusa, Kenya, Tanzania na Uganda, ibindi bihugu byiyongereye ko bashobore kumva ko nabo koko bari muri community. Haracaragahaze. Imbere yo kurangiza aya makuru, muri Sudani y'Epfo bemeranije ko hoba leta y'ubumwe mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Riek Machar, umukuru w'abagwanya leta ihari, hamwe na Salva Kiir, umukuru w'igihugu ca Sudani y'Epfo, bahuriye ku mugwa mukuru wa Juba kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 17 Kigarama uyu mwaka. Hakaba hasigaye mugabo n'ibindi batarumvikana ko, ariko Salva Kiir amenyesha ko ibiro bishasha bigiye gufata mu ntoke ibibazo batarashobora kumvikana ko, akaba ari ikibazo cane cane ntayegayezwa c'amareta yunze ubumwe n'ikibazo c'abajejwe inzego zijejwe umutekano ngaho muri Sudani. None ngaho duce dusozerera amakuru twatoye kubashikiriza. Amakoze mwese mwafasha mu kudukurikira, naho kwisango rizokurikira.